nawe n'indirimbo naririmbye ndimo gushima Imana mvuga yuko atakintu na kimwe gihwanye n'Imana yaba mu ijuru canke mu isi ndetse n'ikuzimu niyo yonyene iganje. Hanyuma akisema n'indirimbo naririmbye mfatiye ku buzima nabayemwo nubwo mbayemwo no musi, hanyuma bica binsaba ko ndazisohora kugira ngo zifashe n'abandi. Ego ni iki cyatumye utangura kuririmba? Cyatumye ntangura kuririmba nuko ari impano iri muri jewe nahawe n'Imana kandi ntashobora guhagarika. Ugeze ku ndirimbo zibiri watubwiye yuko utegereza kugenda uduha indirimbo zindi mugabo akaba hasigaye umwanya mutoya, tugiye kuzibona cyangwa tugiye kuzibona ariko wamaze gusubira? Kome indirimbo zisigaye zizogenda zija ku mbuga maze gusubira inyuma kubera yuko igihe nsigaranye ni gito cyane hano mu Burundi, mugabo ibikorwa narabikoze bizobandanya bivuga mu gihe ntahari. Twagusanje ku kibanza utonze uri kurategurira iyindi video, mbega nimba atari ibanga niyahe uri kurategura? Ego me ntabwo ari ibanga, indirimbo ndiko ndasohora ni indirimbo iri mu muziki wa reggae yitwa Isezerano. Iyo ndirimbo nayo nyene ije yunganira akisema hamwe na uhwanye nawe. Bujyanye iyo Imana isezeranye ni Imana itabesha irashitsa, bifati umwanya muremure canke mugufi iyo Imana isezeranye irashitsa. Ni indirimbo izosohoka vuba cyane, ndibaza nko mu mezi abiri izobisohotse. Ego urutonde rwawe rumeze gute turasohora indirimbo bakunzi bawe? Hanze yuko nzohora sohora indirimbo buri kwezi kuko maze gutegura indirimbo indwi. Ego uravuze ko izosohoka mu mezi abiri, bisigura ko mu kwezi kuza indirimbo izosohoka? Hari indirimbo izosohoka yaraheze yinya iri muyo izokurikira imaze gutegurwa gusohoka. Mbega gukorera umuziki ngaha mu gice c'amavuko no hanze abigoreye canke byoroheye? Icoroshe hano bimfasha ndetse guteza imbere abarundi biwacu kubera yuko ibyo nkoresha byose bisaba uburyo kandi bituma mpa ibikorwa abandi nyene bamfasha gusohora indirimbo. Abaririmbyi biroroshe kubera yuko nyene ari muhira, sico kimwe n'abanyamahanga. Umwanya hano barawufise ukwiye mu mahanga kugira ngo uronka abaririmbyi bose ushaka, abamizisiye bose ushaka biragoye gose. Mukingo umaze ngaha urabye ibikorwa byawe, ni iki kintu uvuga wishimira ndetse ni iki kintu ubona cari gikwiye gukorwa mu atakoze? Ikintu nishimira mu bikorwa ndiko ndakorera mu Burundi nuko abarundi biwacu bafise urukundo rudasanzwe. Iyo bariko barafasha igikorwa, ariko barafasha igikorwa cyo gusohora indirimbo babikora nk'abikorera, ico kintu kiranezera gose. Ego hanyuma simbona ikintu no gaya mu byo ndiko ndakora uretse gusa yuko ari utubazo dutonya umuntu ashobora gukorera. Ego ikintu benshi bakunda kubaza abakunzi babumviriza kandi dukora, benshi barakunda kwihutira cyane kubaza mbega arikora basi agiye ko cyangwa ari yampaninga gukorana n'abandi. Ego cyane ndamaze gutangura kuvugana n'abaririmbyi batandukanye abarundi biwacu. Impamvu ndiko ndabikora nuko nshaka umwaka uza kuzogaruka ino dukora konsere ihuje abaririmbyi barenga 3 baba mu mahanga. Ntacyo mbona kinini nya gose, ntacyo mbona kwe mu muziki w'Imana, ntacyo mbona kubera yuko twebwe hanini duhagaze ku amajambo ari mu ndirimbo niyo tuba dushaka gutanga kugira ngo abantu bashobore kuyumva. Ariko ibintu by'ubuhinga bw'umuziki turabikora nyene kuko biri mu byunganira indirimbo, ariko hanini ni message iri mu ndirimbo tuba tugomba gutanga. Indirimbo yitwa Isezerano nzosohora mu mezi abiri. Sinshobora kuvuga yuko isumba izindi kubera yuko kila ndirimbo ifise message special yayo.
iyinya ifasha cyane cyane umuntu agendana isezerano ry'Imana naho riteba riratinda rigasohoza.